Inshuti bavukanye bene data, ndabaramukije mu izina rya Yesu. Uno munsi duhurira ngaha kuri runo rubuga kugira dushingire intahe Imana. Uno munsi turanezerewe kuko Imana yatugiriye neza. Uno munsi Imana yaremye ku bwacu, kandi uno munsi twahuye turi babiri. Hariho umupasitori yitwa arabibwira mu kanya kuko niwe agira dushingire intahe. Imbere rero yuko tugira ico dutanguye, reka dusenge Imana kugira ngo dushikirize ikiganiro mu minwe y'Imana. Mana uhoraho, Mana n'icubahiro, turagushimiye kuko waturemye kandi ukaduha umwuka w'ubugingo. Turagushimiye kuri uyu mwanya mwiza duhaye kugira ngo dushingire intahe ivyo tuzi, dushinge intahe ingene watwiyeretse, ingene wadukunze, ukaturungikira umwana wawe Yesu Kristo kugira ngo umwizeye wese ntazapfe rubi, ariko azabona ubugingo budashira. Muri kano kanya rero bibaye nguko bikenewe ko tuza hano kugira ngo dushikire benshi batarakumenya, maze nabo ubagiriye neza, ubatabare, ubagwanirire. Hari benshi bari banyotewe bwishinga ntahe, kandi natwe kiratunezereye. None rero nsavye ngo ikitahuye n'ubugombe bwawe cose kiburizwemwo, ibitaguhesha icubahiro vyose bibe impfagusa, kandi bivemwo mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ariko kandi usabiye abaje baza kumviriza zino ntahe bakomezwe kandi bubakwe, kugira ngo nabo mu rugendo rwabo bafise hano kw'isi baze bavuge bati ntahe iradufashije. None rero tubisavye tukwizeye, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubisavye, amen. Amen. Murakoze. Ndanezerewe gusubira kubana namwe uno munsi, rigira amengo kabiri atari gatatu, duhura n'umukozi w'Imana Pasiteri Irere. Jewe nkuko nabibabwiye, je nitwa Gervain Ndihokubwayo. Ubu turi mu mwaka w'ibihumbi 2023, isi imyaka 66. Umukenyezi wanje yitwa Barubwira Veronique. Twese twari abajournaliste muri RTNB, radio na televiziyo y'u Burundi. Ubu turi mu karuhuko k'izabukuru. Ubu turi ko dukora ibikorwa by'Imana hano mu Budagi. Hanyuma rero ijambo twagomba kuyaga ijambo ryitwa ubushobozi bw'amasengesho. Ico nico twibandako cane cane. Ariko naho twibandako cane cane, ngo ni umutwe w'amajambo nawe ukavuga ingene nashitse hano mu Budagi n'ico naje gukora. Nasaba umukozi w'Imana adusomere muri Yeremiya igice ca mbere, umurongo wa 4 gushika ku murongo w'8. Yeremiya igice ca mbere, igice ca mbere havuga amajambo akurikira. Igice ca mbere gushaka ku gice c'umunani, kuva ku karongo kahe? Igice ca mbere kuva ku murongo wa 4 gushika ku 8. Umutwe w'amajambo uvuga ngo, witwa ngo ihamagarwa rya Yeremiya. Nuko ijambo ry'Uhoraho rinzako riti, ntarakubumbira mu nda nari ndakuzi, kandi utarava muri yo nari narakurobanuye. Nagushizeho kuba uvugishwa nanje mu mahanga, maze ndavuga nti yo, erega mwami Uhoraho, sinzi kuvuga ko nkiri muto, ariko Uhoraho arambarira ati, ntaco uvuga ngo ndacari muto, kuko uwo nzogutumako wese ari we uzojako, kandi ico nzokubarira cose akaba arico ukwiye kuvuga. Ntuzugire ubwoba ku bwabo, kuko nzoba
ndi kumwe nawe ngo nkurokore, ni jewe Uhoraho mbivuze. Imana iguhezagire cane. Iryo jambo cane cane niryo tuza kwibandako. Imana yabwiye Yeremiya, Yeremiya nawe ati nuko ijambo ry'Uhoraho rinzako riti ntarakubumbira mu nda nari ndakuzi, kandi utarava muri yo nari narakurobanuye. Nagushizeho kuba uvugishwa nanje mu mahanga. Maze ndavuga nti yo erega mwami Uhoraho sinzi kuvuga kuko nkiri muto. Ariko Uhoraho arambarira ati ntaco uvuga ngo ndacari muto, kuko nzogutuma ko wese ari buzojako, kandi ico nzokubarira cose akaba ari co ukwiye kuvuga. Ntuzugira ubwoba ku bwabo, kuko nzoba ndi kumwe nawe ngo nkurokore, ni jewe Uhoraho mbivuze. Ubu rero nk'uko nabivuze, ubu mfise imyaka 66. Imyaka 66 ni myinshi cane, urumva ndashaje. Yeremiya yavuga ati ndacari muto, je mvuga nti ndashaje. Yeremiya yavuga ati ndacari muto, sishobora kuvuga, sishobora gukorera igikorwa c'Imana. Nanje nagira nti ndashaje, sishobora kugenda kuvuga ubutumwa mu Budagi, ntibikunda. Imana iti nzoba ndi kumwe nawe. Urumva ni nk'igihe ushaje mugabo ni nkaco kimwe. Hanyuma rero jewe rero nk'uko ijambo ry'Imana ryatanguye kuvuga ngo nuko ijambo ry'Uhoraho riti ntarakubumbira mu nda nari ndakuzi, kandi utarava muri yo nari narakurobanuye. Jewe Imana yanyise izina ryitwa Ndiho ku bwayo. Ndiho ku bwayo naciye mu bintu vyinshi, ibigoye vyinshi, ngira ngo maze guhakwa gupfa agashika 10. Agashika 10 nico gituma Imana yanyise n'iryo zina. Sinavuga ko ari n'abavyeyi, ni Imana yanyise Ndiho ku bwayo, kuko banyise Ndiho ku bwayo kuko mu mezi ya mbere narase gupfa, gushikaho marandi umubebe nk'amezi 2 canke 3 mu bitaro. Baca bamvuyeyo, ntibari bwite, bumva kera bahita batevye, baca banyita bati wewe nta kundi witwa Ndiho ku bwayo, wavuye kubw'Imana. Baye nka babandi bati izina ribe izina n'iryo muntu baho. Hanyuma muri ico gihe abavyeyi banje bari bwabatizwe, bitwa babana n'abakatolika, mugabo bategerezwa kubatiza mu bakatolika, ntibari bwabatizwe namba. Ariko batarabatizwa, urumva nanje nategerezwa kuguma gutyo, nta rindi zina. Nca ntangura amashuri mato mato. Mbere ndibuka papa wanje na mama wanje bagiye kubatizwa mfise nk'imyaka 3. Mfise nk'imyaka 3 hariho murumunanje wewe yaragiriwe ubuntu aragenda kubatizwa inyuma, kuko yari afise nk'umwaka umwe. Hanyuma nanje sigara ndarira umunsi wose kuko nagiye kubatizwa. Hanyuma ngenda mu mwaka wa mbere nitwa Ndiho ku bwayo, mbeza amashuri mato mato yose nitwa Ndiho ku bwayo. Hanyuma ndateba ndayiga ndashika i Bujumbura. Nshitse i Bujumbura kwiga mu mwaka w'indwi, naho nyene nitwa Ndiho ku bwayo. Ndiho ku bwayo rero biraguma gutyo. Hanyuma ndateba ndagirirwa ubuntu ndabatizwa. Maze kubatizwa mugabo nkiri mu mwaka wa mbere ngitangura, hari amashure je mvuka muri komine Mugamba ahantu bitwa mu Mpota. Naho ntari bwabatizwe, baraduha akayo ko kugenda kumviriza inzira y'umusaraba, tukabona Yesu yagowe, ngene yabambwe ku musaraba ku bwacu, ngene yacumiswe ku bwacu, ngene yababajwe, ngene yavumwa amate, ngene yabira icuya c'amaraso, ngene bamukubita imambo mu biganza, bakamukubita imambo mu birenge, bakamubamba ku bwanje no ku bwawe.
ivyo mfise imyaka 5 naho nitwa ndio kubwa ntari bwabatizwe byarambabaje cane mfise imyaka 6 kuko twatangura mbere dufise n'imyaka 5 nkagenda ndarira uyu munsi wose kuko niga ku birometero bishika 5 nkagenda ndarira nkagaruka ndarira kuko twaramara indwi yose turaba ayo mashusho y'ivyibukiro vy'umwami wacu Yesu Kristo turaba ingene Yesu yabambwe ingene yacumukuye ku bwacu aho nari ngira umwana mutoyi bikambabaza mbere byarigeze kunshikira muri ico gihe hanyuma ndagira nti ko Yesu yababaye nanje nkababa nkakabara kubwanje imvura yariko yatasuye ntisinubugama imvura kuko ibirometero 6 si bike hanyuma imvura iranyagiye ku birometero 6 nanje nambaye agahuzu k'agakarikopo gusa hanyuma shika inyuma muhira ngugumizwa baca baragira ubwoba abavyeyi baca banshira mu muguruka kugira singwara umusonga ndara mu muguruka ndari mu muguruka kugira barabe ko nosusuruka hanyuma mugabo je numva nezewe cane ko nze ndaje ndasenga mu mvura ivyo byose byerekana yuko naho nari ngiri muto kuko ijambo ryanje ry'Imana rivuga riti ntarakubumbira mu nda nari narakurobanuye aho nazo ndasenga nitwa ndio kubwayo gusa mugabo rero nkababazwa nuko ntarabatizwa abandi bana bamaze kubatizwa hageze bagatangura gusangira bakatangura gukurikiraza gusangira kubandanya gushikaho baba abakristo bashitse nanje urumva ntivyakunda hanyuma muri ico gihe nca ndaguma ngaho hanyuma mugabo naho bagira nkagenda ndasenga hariho abamama basenga Bikira Mariya bavuga amarozari nkagendamwo nkaja ndabakurikira hanyuma ngakunda gusenga ariko muri ico gihe nkabona yuko mfise inzara n'inyota y'ukugororoka muri Matayo igice ca 6 umurongo wa 6 igice ca 5 umurongo wa 6 ugenda usomera pastor Matayo igice ca 6 umurongo wa 6 5 umurongo wa 6 igice ca 5 umurongo wa 6 avuga ngo hahirwa abafise inzara n'inyota vyo kugororoka kuko aribo bazohazwa. Imana iguhezagira naho vyaruko nari mfise inzara n'inyota y'ukugororoka aho abana bagenda gukina abandi si je sinagenda gukina nakunda kugenda gusenga hanyuma ngeze bica biragenda mama tumaze kugera mu mwaka wa 6 nca ndangura kuba umwadolesa nk'abandi nca ndangura kumera nk'uwiyonjorora ndangura kugira iki mugabo ngumva ko hariho akanyota ko gukorera Imana kumviriza ijambo ry'Imana mugabo nkabura hoje ntibyumvikana ariko Imana nk'uko nabivuze kare yari yarantoranije hanyuma hamaze kugira Imana ikandinda nkagwara ngakira ngaca mu bigoye ngaca mu bintu biteye ubwoba ivyo byose tuzobicika ko muri hagera iyo ntahe kuko uno munsi turiko tuvuga ubushobozi bw'amasengesho niyo ntumbero turiko turavuga gusa handi tuzoza turavuga kimwe kimwe hanyuma vyagiye kwaduka gose gukomera gose ivy'ijambo ry'Imana mfise nk'imyaka 35 nari maze kuronka nk'abana 2 canke 3 nca ndagenda mw'ishengero rya Eglise Vivante kwijabe hanyuma muri ico gihe bica birangora kuko iwacu ni muri komine Mugamba naho nta bitoki biriho nta nzoga ziriho twarakunda inzoga cane tubonye inzoga twamengo ni umunsi mukuru muhira tubonye inzoga wamengo ni umunsi mukuru abavyeyi barakunda inzoga cane gushikaho mbere nigeze kubwira umupapa wanje nti jewe nahevye inzoga aca arambwira ngo wahevye inzoga ntego ngo rega uhevye inzoga ngo utakima inzoga asa n'uwapfuye asa n'uwapfuye ngo asa n'uwapfuye kweri
nta kundi. Hanyuma muri ico gihe ivyo gufata kuheba inzoga byamfashe imyaka hafi 10 kuko byari byaranse gose. So kuvuga rero yuko nanywa inzoga nyinshi kubera byari byaragiye mu maraso y'ababyeyi, amaraso y'inshuti, amaraso y'abagenzi. Utanyoye inzoga undi badahaye inzoga wamengo ni urudubi, wamengo nta muntu arimo. Kugira ngo bimvemwo byaragoye gose. Ivyo nzobishingira intahe navyo nyene uwundi munsi kuko byafashe umwanya munini. Hanyuma nca ndabandanya gushikaho ndonka uburyo Imana irampezagira ndiga ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ndaryiga imyaka hafi 4. Ijambo ry'Imana ndaryiga ahantu muri Zion Ministerial University Singapore, mugabo byabera i Bujumbura. Yari amashuri tukaza turonka abakozi b'Imana bavuye i Buganda, bavuye muri Amerika, bavuye muri Singapore, kandi Bujumbura Imana igutoranije iramenya ngene ikwigisha yo nyene. Hanyuma aho wari muri Vivante? Nari muri Vivante, mugabo nari navuye muri Vivante. Wari bavuye nari navuye n'abandaje ibindi bikorwa by'Imana. Hanyuma muri ico gihe maze kwiga ishuri rya Bibiliya nshamba mu wa mbere, nabaye wa mbere cyangwa wa kabiri. Baca bansaba ko no kwigisha abakozi b'Imana. Ntangura kwigisha abakozi b'Imana mu Kamenge, nzagisha abakozi b'Imana mu Kinama, nigisha abakozi b'Imana muri ville, hagati muri ville Bujumbura no mu Kanyosha no ku Musaga, ndabigisha ijambo ry'Imana mu myaka 5. Aho hose hari hasigaye imyaka 5 ngo ngende muri pension. Muri ico gihe Satani aca ateza ingwara umukenzi wanje hepatite C Veronica Habarugira. Agwara hepatite C, aragwara asinzikara, yayigwaye umwaka wose. Tugatanga n'amafaranga menshi, turagerageza uburyo bwinshi kuri mituwele, twatanga hafi 200 ku kwezi, tugatanga amafaranga menshi, ariko ntiyashoboye gukira. Hanyuma umudokiteri aravuga ati genda mugume muhira, nta kundi no kurindira. Ati n'umuti wa nyuma. Turagenda turasaba abategetsi, turasaba rondera uburyo bwose, turagenda kurondera kuko umuti ngo wari muri Iburaya witwa Arvoni, udashobora gushika muri bihugu bya Afrika. Bati ni murondera uburyo bwo gushika hanze, nivyashoboka azokira. Turagerageza biranga, turagenda kugerageza, baratwima visa hamwe, ahandi turasaba abategetsi tuzinanye, abandi tuba tuzinanye mu ijambo ry'Imana ngo rava mu wizera umwana w'umuntu. Abandi twari twizeye ntibadukundira, biranka. Hanyuma mugabo Imana ikora nk'Imana. Hariho umwana twari dutunze muhira, umwana twari dutunze, biramubabaza ko yari umuneve, yari mwishwa wa Habarugira Veronica. Baca atubwira ati naronse seminere yo muri Berlin mu Budagi, yoshobora kugenda kuyikwirikirana, hanyuma agaca yivuza. Hanyuma caronka ubwo buryo. Amaze kuronka ubwo buryo, amafaranga yariho twari tuyafise, baca Imana ikora nk'Imana. Muri ico gihe hariho umwana yari yambwiye ati papa, hariho umukozi w'Imana yambwiye ngo nimusenge cyane kuko ngo Satani yakuye hasi, ngo agomba kumunigira i Bujumbura ntazoshike kugenda kwivuza. Rero ngomba kubabwira yuko Imana ifise intumbero y'igituma naje mu Budagi, nico natanguye kubabwira. Hanyuma acarashika, araronka visa, barayimwemerera. Satani aragerageza kubitsibira, acagomba itika irungika Frankfurt, yategereza kuja Berlin. Hanyuma turabitora, bica biragaruka. Hanyuma indege yagira agenda, hanyuma carasiba. Satani aragerageza, hariho nkaguma nsenga kuko mu Gifaransa ngo bavuga ngo un homme averti en vaut deux. Nanje umukristo averti en vaut deux. Ngaca nsenga cane kuko namaze kubimenya, ndasambuza imigabo n'imigambi ya Satani. Hanyuma arateba arashika Berlin, arakwirikira iyo seminere, hanyuma aca atangura kwivuza.
hanyuma byafashe hafi umwaka n'igice atararonka umuti. Aho nyene byaragoye, ariko Imana iramuzigama, ngaguma ndamusengera iminsi yose, ngamusengera iminsi yose ku telefone, Imana ikamuzigama gushika ahakira byose, kandi Imana yari yarambwiye ati azokira byose nta na kamwe, kandi yari ageze kuri nivo ya cirrhose. Umuganga yamuvura yaramubwira ati erega je ngomba kugenda kwivuza muri Buraya, ushobora kunyandikira agapapuro nkazogenda kwivuza i Buraya. Hanyuma akamuraba kuva hasi gushika hejuru ati umuntu yarapayutse mu mutwe, umuntu vyananiranye ngaha i Buraya bizogenda gute n'ingene bitwara amafaranga menshi, naho Imana iba yateguye ingene izomuvura. Hanyuma rero tukaguma dusenga, hanyuma aravurwa arakira. Hanyuma rero bica bihurirana, nari nababwiye ko hari hasigaye nk'imyaka 5 kugira nje muri pension, imyaka iriko irakwira, kaca haraza umukozi w'Imana umwe muri ishengero rimwe arambwira ati wewe mu minsi mikeyi ugomba gufata indege ugende mu bihugu vya Buraya. Ntegome sinavyumva, sinavyemeye cyane kuko abavugisha ubu baragoye. Hanyuma haheze iminsi haraza uwundi mudamu umwe dukorana arambwira ati je nabonye uronka visa, mbega nturaronka visa? Noyaye. Uwundi arambwira ati agira gatatu dukorana nyene ati wewe naraye ndarota ngo ugenda tuza kugusezera kubera ugiye muri pension, mugabo tukakubura tugasanga wamaze kugenda. Nanje hari hasigaye iminsi 3 ngo ngende. Nanje kumva sinategereza kubasezera kuko nategereza gusaba visa muri Kenya. Muri Kenya naho bafata ubanza gusaba visa, sinosezera abantu kuko ntibari bwadusezere neza ngo abo twahora dukorana kuko twaragira umunsi mukuru bakadusezera, ariko ntibari bwansezeye kuko sinabasezeye kuko sinari bwaronke visa, sinosezera abantu ntararonka visa. Hanyuma ndagenda muri Kenya, maze muri Kenya, hanyuma nshitse muri Kenya ndamara ukwezi nasabye visa, ngiye muri kugira ngo duhure n'umuryango batumye ko kugira dushobore kugenda mu Budagi kubana n'umukenyezi wanje, tujaye n'umwana umwe. Hanyuma ndabaza Imana nti mbega Mana, mu Budagi narumvise yuko bavuga ikidagi gusa, n'igifaransa nta nico bavuga presque, n'icongereza nta nico bavuga presque, ariko bavuga ikidagi gusa. Nanje nahora ndi umukozi w'Imana, ndagukorera, nigisha abakozi b'Imana. None nje ngiye gukora iki mu Budagi ko atani ikidagi nzi? Bica birantangaza. Kandi ijambo ry'Imana nk'uko nari nabibabwiye ngaha hari ku ntuzeye, nk'uko umurongo w'indwi ati ariko uhoraho arambarira ati ntaco uvuga ngo ndacari muto, kuko uwo nzogutuma ko wese ari buzojako, kandi nzokubarira cose akaba arico ukwiye kuvuga. Hanyuma umurongo wa gatanu ati umurongo wa gatanu avuga ati kandi ntarava muri iyo nari narakurobanuye, nagushizeho kuba uvugishwa nanje mu mahanga. None ngiye mu mahanga gukora iki ko ntazi ikidagi? Imana ikirambwira iti genda usenge, ugire ministère ya intercession, usenge na Veronica abarugira umukezi wawe, ibindi uzovyumva. Hanyuma nicimpa igitabo canditswe n'umukozi w'Imana yitwa Dr. Zacharias Tane Fomu. Dr. Zacharias Tane Fomu ni wo muri Cameroon. Ico gitabo kivuga l'art de l'intercession, kivuga uburyo bwo gusenga bw'abasenzi. Mu majambo make, ico noshobora kubabwira muri ico gitabo
baravuga kugira ngo tubyumve ndabibabwira mu gifaransa mu majambo make nce ndabasigurira mu kirundi ngo la prière est la priorité des gens spirituels. Amasengesho nico kintu ca mbere c'abantu bari mu bwenge. La prière est le chemin qui mène au cœur de Dieu. Amasengesho niyo nzira ishika ku mutima w'Imana. Dieu s'est engagé à exaucer toutes les prières faites selon sa volonté et qui découlent de cœur pur. Imana yari yiyemeje kwishura amasengesho ashike amasengesho y'abera. Les hommes de prière ont plus de puissance sur les nations que les chefs d'État. Amasengesho arafise ubushobozi gusumba abakuru b'ibihugu. Amasengesho y'abera arafise ubushobozi bukomeye gusumba abakuru b'ibihugu ku bihugu. Aha ngomba kubabwira natanguye kubabwira ntituvuga ubushobozi bw'amasengesho. Le monde est contrôlé par des croyants de prière. Isi ikontororwa n'abasenzi basenga mu kuri no mu bwenge. Une réunion de prière de croyants remplis du Saint-Esprit a plus de puissance sur les affaires du monde qu'un Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Inama y'abasenzi basenga mu kuri no mu bwenge irafise ubushobozi gusumba inama ya sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Ngomba kuvuga ubwo n'ubushobozi bw'amasengesho. Ico ni igitabo Imana yampaye ndi muri Kenya ngomba kuza hano muri kino gihugu. Un homme de prière peut transformer une vie, une famille, une ville, une nation, un continent. Umuntu asenga arashobora guhindura ubuzima bwiwe bukaba bushasha bukaba ubundi. Umuntu usenga mu kuri no mu bwenge atari indyarya arashobora guhindura umuryango wiwe. Umuntu asenga mu kuri no mu bwenge arashobora guhindura vira bamwo. Umuntu asenga mu kuri no mu bwenge arashobora guhindura wenyene igihugu. Umuntu asenga mu kuri no mu bwenge amasengesho yiwe arashobora gutuma kontina rimwo ibayo. Nico gituma rero we muntu asenga komeza ubandanye amasengesho yawe arakomeye. Ikindi ngo tous les hommes sont susceptibles d'être contrôlés par la prière. Ils se soumettent tous à la puissance de la prière même s'ils ne le veulent pas. Abantu b'abasenzi barashobora gukontorora amasengesho yabo bagakontorora isi yose aho bari babantu babishaka batabishaka. Les hommes sont impuissants devant les prières d'un peuple saint et consacré. Abantu basenga barashobora gukontorora isi yose ikaba ku murongo kubera basenga. Ijambo rya nyuma nagomba kuvuga mu majambo make, tout est possible pour celui qui prie. Ibintu byose birashoboka ku muntu asenga. Ico nico gitabo Imana yampaye nja ndaza ndabandanya. Ico gitabo maze kugisoma ndaza ndabibwiye umukenyezi wanje duca turasenga. Tucitse turasenga ndabimusigurira. Tumaze gutangura gusenga, tumaze gusenga muri kino gihugu c'Ubudagi, ibyo nsengeye byose Imana iravyishura. Ibyo nsengeye byose Imana iranyishura. Uwo nsengeye agwaye arakira. Uwo nsengeye agwaye ari mu Burundi akantelefona akabimubwira canke mu kindi gihugu co muhira naho mu bihugu by'Abarabu canke ahandi arakira mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Yesu Kristo aramukiza kuko Imana yumvise yishisa ico yavuze. Hanyuma rero nigeze kubabwira nti umurongo wa 5 ngaha bavuze bati nagushizeho kubuvugishwa nanje mu mahanga. Navuze rero nti none muri ico gihugu bavuga ikidagi gusa bizogenda gute? Nzobigenza gute kugira ngo mvuge ikirimi c'ikidagi? Ngaha rero muri kino gihugu tushobora kuba butazi ikidagi nja ndangura kwiga. Kutegerezwa kwiga. Nize ikidagi imyaka 5. Muri imyaka 3 plutôt 3. Aho muri iyo myaka 3 nigana n'abamizirima nka bose. Nigana n'aba Irakien, nigana n'aba Iranien, nigana n'abo bava muri Afghanistan, nigana n'abava muri Syria,
niga muri Eritrea, abo bose benshi bari abamizirima. Niga muri iyo myaka yose twarayaga, twaravugana, nkababwira Yesu ko ari umwami n'umukiza, Yesu ko ari inzira, Yesu ko ari ukuri, Yesu ko ari inzira, ukuri n'ubugingo. Bakabyumva, bamwe bakabyumva, abandi bakampariza, mugabo nkabibabwira, nkababwira ijambo ry'Imana. Aho rero aho rya jambo riko rirashika mu mahanga, sinarize ko nzobwira ubutumwa abo muri Iraq, sinarize ko nzobabwira ijambo ry'Imana abo muri Iran, sinarize ko nzobabwira ijambo ry'Imana abo muri Afghanistan, sinarize ko nzobabwira ijambo ry'Imana ko Yesu ari umukiza n'umwami abo muri Syria, sinarize ko nzobabwira ijambo ry'Imana abamizirima bo muri Eritrea. Kuvuga ijambo ni jewe Imana iba yantumye gukuza n'Imana ikizokura muri bo. Aho rero nkaguma ndabasengera, ntawe uzi ingene bizogenda. L'essentiel nuko mba mfudiko ndakora igikorwa c'Imana. Aho rero ku mutima objectif muri iyo myaka itatu rero hariho amanivo A1, A2, B1 na B2. Ivyo vyose naravyize, hanyuma ni kuvuga ngene naza nariga ikidagi. Hanyuma hageze muri B1, B2 tugategerezwa kupresenta igitabo ntegerezwa kuzana igitabo ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nkababwira Yesu ko ari umwami n'umukiza, nabibasigurira mu kidagi. Aho rero abanyeshuri turiko tugira amatraining, turiko turagira ama-entraînement, twimenyereza nkababwira Yesu ko ari umwami, Yesu ko ari umukiza, ndabigisha mu kidagi kugira babumvire. Wumva nari mfise double objectif, kugira ngo nimenyereza kuvuga ikidagi, nongere bamenye ijambo ry'Imana. Abigisha ndiko ndabase bariko barumva ko Yesu ari umwami, abanyeshure bose, abo bose bakandaba, bamwe bakumirwa, abandi bagatangara. Hanyuma hageze mu kibazo ngapresenta uko nyene. Urumva objectif yanje kwari kubabwira ijambo ry'Imana, kubabwira ubutumwa. Hanyuma rero rya jambo yarise ngo no mu mahanga. Aho ku mutima wanje ndikumva neze, nkumva ndiko ndashisa ijambo ry'Imana. Hanyuma muri abo twigana nk'abantu 10 cyangwa 12, nkabona ubwa mbere nasanga benshi bamaze kumenya ikidagi, bamaze kumenyera. Hanyuma nanje nkabandanya niga, naho nari nshaje, naho nari mfise, abo benshi bari abajene. Hanyuma bari bakiri mfise nk'imyaka 25, 35, ibintu n'ivyo. Nanje nkabandanya niga naho mba bashaje. Hanyuma gushika rero byari bigoye, kuko abo badagi ikirimi cyabo utegereza kumenya mu kuronka gwa papuro. Hanyuma nje ndasaba Imana, Mana ndagusabye aba bantu sinze nyobegwe, sinze bo wanyuma, uko wamwijamo ry'Imana wagize ngo uzotugira umutwe, ntuzotugira umurizo. Hanyuma nkiga, hanyuma gushikaho mba uwa mbere. Sinabaye uwa mbere gusa, namenye jenyene. Hanyuma naje byarantangaje, nabo nyene baratangaye, ntibasubiye no kuntelefona, ntibasubiye no kumbona. Twasubiye umwe acagenda mu buzima bwiwe, undi mu buzima bwiwe. Nico gituma rero Imana nari narayisezeraniye. Hajya uriko urasaba Imana, uragira uti Imana niba nkorera iki kintu nkamenya, kuko naranga gudubura gusubiramwo canke ngo wa mukirisu yamatwigisha ibya Yesu yayobewe. Ndabona nti Imana nkamenya bizoguhesha icyubahiro, kandi ninamenya nzogaruka ngaha imbere y'ishuri mvuga aleluya indwi. Imana ntisaba byinshi, ico uyizi ucemereye gishitse. Hanyuma ndashitse. Hanyuma maze kumenya ndagenda aho nyene ndavuga aleluya indwi, ndazitera. N'ahandi nari navuze ntera aleluya indwi. Ngomba kuvuga ijambo ry'Imana amasengesho. Uyisenze kugira uti Mana ni wankorera iki, nzogukorera iki, nzokuvugira ubutumwa. Kuko niyo uriko urasengera umuntu uti mbega uyu muntu niyakira azokora iki, uzoyikorera iki. Hanyuma kugira uti niwayinkorera iki, nzogukorera iki, irabishitsa. Kandi ico wemeye uzi ugikore. Hanyuma izo aleluya ndi, kuko nanse kwemera ivyo ntashobora kuronka. Ivyo ari byose aleluya ndwi sinzozibura. Ndazitera. Hanyuma njambana yankorera igikorwa c'Imana. Muri ico gihe rero
ndarifise ishengero ryo mu Badagi, Abadagi tumaze kumenyana, tumaze kuyaga, abahishuriwe bakabona ko ni umusenzi, bakaba bambwira ndabasengere, bakama tuyaga ijambo ry'Imana, hama ndabaremesha, bakama bandondera. Hanyuma rero turatangura turakora igikorwa c'Imana, hama nandika rero chaque vendredi ijambo ry'Imana, hari abahora baribona, ndarungikira hafi abantu bashika hafi 500. Imana ihezagire pasiteri Yera afasha no kurishikwiza mu mahanga, rya jambo ry'Imana ngo uzobana rikwiza mu mahanga. Hanyuma tugatangura kushikiriza ijambo ry'Imana abarundi bamaze gushika mu Budagi, bagashika kuko a travers amazum, kuko mu ijambo ry'Imana ngo vyose bifataniriza ko tugira neza kubaha Imana. Muri ico gihe ca corona haraje Zoom, tukabigikoresha abantu rero tukaba dutanguye guforma mbere n'umukozi w'Imana Irere kugira dufashe abantu kugira bashobore kuba connected, duforme abashobora kwigisha ijambo ry'Imana, kuko Imana yabwiye abarundi ngo bazoze bakwire mu mahanga kugira bavuge ijambo ry'Imana. Ubu rero turiko turasenga tubigisha ijambo ry'Imana, turaba ngene ijambo ry'Imana ryokomera kugira aba barundi bakomere, kugira abarundi batangure kuvuga ijambo ry'Imana, batangure gukorera Imana mu buryo budasanzwe, kugira ngo isi yose imenye Yesu, kuko Yesu niyaza gutora, azoze gutora abameze nkawe, azoze gutora abasa nkawe, azoze gutora abavuga nkawe, azoze kugenda bagenda nkawe. Aho niho Imana izoba iriko iradutoranya, iriko irashitsa, irategura, turiko dutegura umugeni wayo. Nico gituma ico nico naje gukora mu Budagi, ibindi navyo Imana izobandanya ibitwereka. Nababwiye izindi ntahe ingene nahevye inzoga, izindi ntahe izindi ni nyinshi cyane, tuzoza turabivugana n'ijambo ry'Imana zadashikiriza, tuzoza turabivugana uko Imana idushoboje. Imana ibahezagire cyane. Pasiteri Irere ico ubajije, ico bashobora kubaza canke ibindi, Imana ibahezagire. Urakoze cyane, Yesu aguhezagire. Uyu pasiteri Gervais Ndihokubwayo afise igishinga ntahe kirekire gose, aha dushike ku Mayange. Ari mu buraruko bwo mu Budagi, kuba ngaha canke ho muri hose. Abipfuza amasengesho mwavyumvise, kandi nawe waje ino mu mahanga ya kure, ukaba wipfuza kugira, ukaba wumva umuhamagaro wo gukorera Imana, nico turereho ngaha. None twashaka utubwire kuri make ukuntu iki gikorwa, mvuga nti ni igikorwa dukorera hamwe, igikorwa cyo kwakira bene data canke abarundi baje ino, haba ku rwego rwo mu Budagi canke ku rwego rwo mu Buraya. Hari ico ubizi ko canke wokibwira ko, kuko hariho abariko baraturaba kumbure buca bazi ino ariko batazi aho bazododora nibashika ino, ubabwira iki? Ego ico gikorwa c'Imana ni igikorwa ciza cane, mugabo ikibabaje nuko abarundi benshi bazi yuko igikorwa c'Imana ntibaraciyumvamo. Igikorwa c'Imana ni ku neza yabo. Gusenga Imana yakuremye, gusenga Imana yagukunze, gusenga Imana yagucunguye, gusenga Imana yakwiguze, kumenya ijambo ry'Imana, kuririmbura, kuryiga, kuryigisha, ni ku neza yawe, ni ku neza y'umuryango wawe, ni ku neza y'akazoza kawe, ni ku neza y'igihugu cawe ukiri hano ku isi, mbere no mw'ijuru ukaba uriko urategura akazoza kawe. Kuko ngaha ku isi ndamaze kubabwira yuko tubamara imyaka mikeyi, ariko kugira ngo muri ubugingo budashira, twitegure ubugingo budashira, aho uzoba muri eternite, imyaka miliyaride n'imiliyaride. Umuntu arategura pansiyo nk'uko nari nabibabwiye, umuntu arategura ibindi, mugabo udateguye kazoza kawe k'ingene iyo uzoja. Kuko umuntu yaremwe mw'ishusho y'Imana, umuntu ntahera kujya ku gikoko, ntahera kujya ku giti, ntahera kujya
kw'akanyegeri umuntu agira ubugingo budahera. Nico gituma dutegerezwa kwitegura, dutegereza. Imana rero yaje kugira, Imana Yesu Kristo arababazwa nuko umuntu adategura umugeni wa Kristo. Ubu rero dufise mission ngaha, turi ngaha ku isi y'imyaka tumaze, si ukuvuga ko tuzi gukwepa urupfu, tuzi gukwepa ingwara, tuzi gukwepa iki. Oya, nous sommes en mission, turi mu gikorwa c'Imana, gukora igikorwa c'Imana, gutegura umugeni wa Kristo, kumwigisha. Koresha ijambo ry'Imana, koresha uburyo ngene ugenda, koresha ngene wambara, koresha ngene uvuga, koresha ivyo uvuga, koresha uburyo bwawe ngene n'ibikorwa byawe biravuga gusumba ngene uvuga, kugira abantu utegura umugeni wa Kristo, ukubonye akubonemwo Imana, akubonemwo Yesu Kristo. Abantu bagiye bati mbega urya ni kuko atameze nk'abandi, bati ni kubera Yesu Kristo ari muri we. Ntitwivange n'ab'isi, abantu tuinfluence ntibaba ari bo tuinfluence. Nico novuga. Hanyuma tugahura, byiza twohura, urashobora kubabwira amatelefoni, hanyuma tukaza turigisha ijambo ry'Imana, tukamenya icatuza si kurondera amayero, si kurondera amafaranga, si kurondera amayero n'ahariya rero ashobora kuboneka. Icatuzanye, urazi ko hari n'abahezegiwe mu Burundi benshi batunze cane gusumba bari ino mbere, kandi bameze neza, kandi bamerewe neza. Twaje kugira ngo dutegure umugeni wa Kristo. Ibindi vy'amayero canke ibindi ubundi buryo ni inyongera bije, okay, mugabo naho mission principale ni ugukorera Imana. Imana ibahezagire, ubishaka utabishaka. Nico cazanye abarundi benshi, kandi kiriko kibazana benshi no gukorera Imana. Urakoze cyane mwene data. None ngira ngo ababikurikiranye bavyumvise, kumbure n'abakurikiranye ikiganiro twagize na mwene data Muteragabo baravyumvise. Hanyuma mwoshobora kubokenera kubaganiriza, mwoshobora kubaha inomero yanyu. Nayanditse sinzi ko mwifise ku mutwe. Ibabwire cyangwa ibandikire kuri ubwo buryo bwa none. Iyi nomero y'uyu mukozi w'Imana ni 149 17 47 51 466. Iyi wanje ni akamenyetso ko guteranya 4 9 157 7 488 26. Ego, urakoze cyane. Umwanya twari dufise kuri iki kiganiro usa n'uri kurigira imbere. Gusa umukozi w'Imana ngo adusengere imbere yuko tuja mu bindi bikorwa by'uno munsi. Mana data turi mu ijuru, muri Imana ihambaye, uri Imana ishobora byose. Twatanguye kuri iri jambo tuvuga ngo ni uko ijambo ry'Uhoraho rinzako riti narakubumba mu nda nari ndakuzi, kandi utarava muri yo nari narakurobanuye, nagushize kuba uvugishwa nanje mu mahanga. Maze ndavuga nti yo erega Mwami Uhoraho sinzi kuvuga kuko nkiri muto. Jeho navuze nti jeho ndashaje, ariko Mana nzima ndagushimiye ko waturinze, ndagushimiye ko wadutoranije, ndagushimiye ko waduhamagaye, ndagushimiye ko watugize abizigirwa, ndagushimiye Mana nzima kuri ko wabanye natwe muri kino gikorwa. N'ubu Mana nzima ntuduhebe, ugumane natwe, udufashe kubana igikorwa cawe. Iri jambo mpejeje gushikiriza Mana nzima, abo rizoshikira bose bamenye ko ari iryabo. Wiheshe icubahiro, uribumvishe. Wavuze uti ndaduze mu ijuru, ariko nzabasize mwenye, nzobarungikira umwitsa. Ubarungikira umwitsa, baryumve, barimenye, barinonosore, bakore igikorwa c'Imana aho bari hose, bakore igikorwa c'Imana mu byo bakora. Ntibadibame, ntibiruke inyuma y'ivy'isi, kuko ivy'isi nibihera, cane cane ibidahera, ibitaboneka nivyo bihambaye, kuko ibitaboneka ntibihera, ariko ibiboneka birahera. Ubigishe, ubahumure Mana nzima, ubahumure amaso, babone bumve, bamenye ukuri,
baba abantu bashitse, kuko umuntu ashitse nuzi ijambo ry'Imana, umuntu ashitse nuzi uwamuremye icyo yifuza, umuntu ashitse nuzi uwamuremye ko yamubambiwe, ko amukunda gusumba ab'isi, gusumba abandi yobazi. Ubazigame, ubahezagire, ubakomeze. Umuntu wese yumvira ijambo rimwubake, rimugire mushasha, rimukure mu rwego yarimo, rimushire mu rundi rwego. Mana nzima, turakwizeye kuzobikora, ni ubikora, ni ubirema, ni ubikomeza. Abantu bose Mana nzima ubahezagire. Turasengera umukozi w'Imana Irea, turasengera igikorwa akora, ibikorwa akora byose, turasengera abakozi b'Imana bose aho bari, ubahezagire. Turasengera reveil spirituel muri ibi bihugu turimo by'Iburaya, turasengera reveil spirituel muri Afrika, turasengera mu byuro mu isi yose. Turahagaritse imigabo n'imigambi ya Satani mu izina rya Yesu Kristo. Turahagaritse amaplan satanike, amaplan diabolike yose mu izina rya Yesu Kristo. Urukundo rwawe n'imbabazi byose bikwire mu mahanga, byose bigume bigenda neza mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Imana ibahezagire cyane. Amina, amina. Urakoze cyane, Yesu aguhezagire. Amen. Bavukanye namwe mwadukurikiranye hano, karibu. Uru rubuga n'urwanyu, murafise akanya ko gushinga intahe, ni ukubikora mwihuta kuko ntibizopfama gutya. Mushobora kuturondera, kutwakura, tukaheza tugahana isango kugira ngo namwe ico Imana yabashize ku mutima mugishikirize, kuko mutagishikirije hari ico muzobazwa. Nawe utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, akanya naka. Yego kumbure ni mu magodoka, ariko byokora wokira. Wokira si ukuvuga ngo kumbure wokira. Uwakiye Yesu umwami n'umukiza wiwe ntazomuta, ariko azomukiza. Yesu rero abahezagire, mugire umunsi mwiza canke ijoro ryiza, bivana naho muherereye. Ndabike banuye. Mwari kumwe na Pasteur Gervais Ndihokubwayo, nanje Irene Nazwe. Naho utaha. Amen. Imana ibahezagire. Murakoze.